oya unacho bintwaye ahubwo n'umunezero no kuyigendana ni style umva winezero uri uyifise mwibara ariko uragenda ya nukuri mba numva mberewe ndayifise mubuzima nakiryoshe kuruta iyo ufite ukwitaho akaryara guhoza mazima nimwemera nawe akayemera kujya bakunzi ba Akoze TV amakuru yanyu muraho meze neza kuri micro ni Tamara behind camera ni Ibra photograph Burundi abikora neza ibintu bisa neza kandi yatanguye umwaka mushya neza n'ibintu nyene bishasha uno munsi kuri micro za Akoze TV turafise umutumire adasanzwe ariko araza kandi mutamenyereye no kubona mu barundi kazi mu bigeme ntimumenyereye ibyo bintu kubibona rero niwo dufise hano ntaravuga byinshi ndo madamu hakanya abidondore abibwire mushobore kumenya byinshi kuriwe turakwakiriye muri Akoze TV. Yes murakoze cyane murashobora kuramutsa ariko adukurikirana mwongere mu bidondore ndabaramukije mwese muri komadukurikirana kuri Akoze TV amazina ni nziza Divine Light ya niko nitwa mbe bahehe je mvuka Ingozi ariko ubu pulo mu mambi Bujumbura muri ku Mutanga Nord. Byiza cyane Divine twabatumiye hano muri Akoze TV kuko usanzwe ofisi ingabire zirasanzwe mbe wotubwira ibyo usanzwe ukora yes nkuko mubibona aha mfise gitara acoustique sanzwe ndi umucuraranzi avuza gitara acoustique n'izindi instruments ariko cyane acoustique ya ndaririmba gospel ndahimbaza mu mashengero atandukanye ariko cyane muri Holy Center kuko niho sengera niryo shengero sengeramwo ndaririmba mu mariage bitandukanye kubisanzwe ino ngabire ndayikoresha mu bintu byinshi cyane no mu guca amafaranga byiza cyane mbe Divine kuririmba encore kuvuza gitari ntitubimenyereye cyane kubigeme kenshi bimenyereye kubabona ku bahungu ariko kubigeme ntabwo bimenyerewe cyane mbe icyatumye bitangura ni giki wavyumviye gute kwiga kuvuza gitari donc nkuko bitamenyerewe jewe kubisanzwe famille yanje papa wanje nagiye kumva histoire sanga papa sokuru wanje yaravuza inanga kandi na papa wanje yaravuza inanga nasikuze ndabikunda ariko ndahaciye imyaka 3 yonyene ntanguye kuvuza gitari acoustique ndabikunda cyane mbese birenze nkuko ushaka kubitahura ndabinezerererwa ndiko ndabikora ya muri make wakuze wumva ubikunda bikurimwe muri wewe ego ariko bona ivyo by'abavyeyi nagiye kwimenya mu nyuma kuko nabo papa wanje yabimenya ateba ko je mvuza gitara abibonye nawe aratangara gusa cyambwira ati burya sokuru wawe yarabikora ego wabitanguye neza kuvuza ryari nari niga seconde haraciye imyaka 3 nk'umwigeme avuza gitari biba ari ibintu bitamenyerewe cyane mbe nta intambamye uhura nazo je nk'ibitangura intambamye twawe nazo nuko benshi barandekuhaja bakantwenga nk'ubu dufate umukobwa se gitara menga n'ibintu biri bizarre ariko kwa ko nafisi yo ndiko ndaje nafisi impamvu ndiko ndabikora apana kwiryohera gusa narumva ko gitara zonshikana ahantu hakomeye numva ko ari ingabire idasanzwe Imana yampaye niyo mpamvu narirengagiza abantwenga kwira naca nko kwiyorobara nkumva ngo umukobwa afise gitara nkumva nyene ndabaye jeune ariko nkabibandanya nizo ntambamye nahuye nazo kubera batabimenyereye baradutwenga cyangwa bakanci intege bakimvira ni adolescent nk'ivyo nyene bidatahuritse ariko byose warashoboye kubirengana ubu ntacyo bigitwaye oya ubu ntacyo bintwaye ahubwo n'umunezero no kuyigendana ni style umva winezero uri uyifise mwibara ariko uragenda ya nukuri mba numva mberewe ndayifise byiza cyane mbe uvuze ngo urarimbira ama mariage ivyo wabitanguye gute wabitanguye ryari bon nkicumva ko mfise ino ngabire numvise ko nshobora kuyikoresha mu bintu bitandukanye kugira ngo nshobore no kunyinjiriza amafaranga mu mariage ndaririmba ndase indirimbo nanditse z'abageni nshobora kuririmba mu mariage atandukanye nk'ubu ushaka gukora nka karaoke muri mariage ushobora kumbwira nkabafise n'abandi dukorana cyatukuza tukagukorera mariage tukavugana amafaranga yego mugacane cyane ndabikoresha mu ma église ndiko ndahimbaza Imana kuko niyo iruta ibindi byose kandi niyo yampaye ingabire
mbe indirimbo ukora mu mariage ni iziwawe washoboye gukompoza canke ni iz'abandi ugenda usubiramo? Bon, harimo n'iziwanje harimo n'iz'abandi zose ndazivanga. Nk'uririmbo rumwe rwa mariage uvuga ati wemera umaze gukora wo rutubwira utiririmbira gatoyi kandi uvuza nyene fresh. Bon, ego hariho rumwe nkunda kuririmba mu mariage atandukanye, mvuga ngo nahereye ko kwandika n'undi mu frere umwe. Kiryoshe kuruta iyo ufite ukwitaho akaryara guhoza mazima nimwemera nawe akayemera. Niyo rero uvyigiza. Merci beaucoup. Gusa turi imbere gato cyane ngira raza kutwongera mukanya. Oya ni kugira ngo ntibave baca bayumva baze bantume kubushaka yumva yose azontumire muri mariage. Nuko ne bazoyumvira. Ego. Avyi cyane none bigenda gute urumuririmbi ufite igiza kandi urumwigeme umwe muri benshi cyane urumwe canke bo bari bake peut-être hari abandi bashobora kuvuza gitari ariko akaba tabikorwa uragaragaza cyane biboneke habuziki ikibazo nikihe? Novuga yuko ari kibazo c'umwanya gusa. Ego ni kibazo c'umwanya ufite ndafise umugambi wo kuja muri studio ndafise indirimbo zitari zike nanditse shobora kujana muri studio nkatangura kugaragaza ibikorwa by'wanje kubera apa yo kurimba mu ma evenement yo guhimbaza Imana cyangwa kurimba mu mariage ndafise n'igikorwa ngomba gutangura vuba cyane cyo kuja muri studio nkatangura gushira hanze indirimbo z'wanje. Rero nta sinavuga ngo ikibazo ngo gihari ni iki mugabo cyari kibazo c'umwanya n'umwanya utari bwashike kugira ngo ivyo numve no bitangura ariko kandi ntirangije ko n'uburyo bukenewe. Urumva hanini n'umwanya wari ubuze ntabwo bwari uburyo canke ibindi bintu byinshi? Ni byose kubera ko kenshi uburyo nibwo buca buzana umwanya ko wageze. Ego. None tuitege ibikorwa bishasha ryari iyo ndirimbo titege nk'inyuma y'igihe kingana gute? Nibaza ko plus tard mu kwa gatatu indirimbo zoba yamaze kuja hanze na video yayo. Uyikeneye azobona gute? Uyikeneye ngira muzobimenya nzoza ndabibamenyesha mugabo sindagira channel ya YouTube yanje ariko byose nzobimenyesha indirimbo mbonye igomba itahabona nzobibabwira. Ndakumade gusohoka uzotubwire ubwiye n'abakunzi bacu kugira ngo babone aho bayironderera. Ya ego mugabo ndasanzwe mfise page ya Facebook ngoreresha shaka kuraba ibikorwa sanzwe nkora kuri page yanje ya Facebook ni nziza divine officiel. Ya niyo sanzwe ukoresha abantu bashobora kuronka. Yego aho urumva abantu bashobora kunkurikirana kuri page bica byoroha ko bamenya niyo ndirimbo ahigeze. Bishitse ukajya kuvuza mu mariage canke muri église uravuza indirimbo zitandukanye canke hari indirimbo udashobora kuvuza? Sibira muri gatoye sinavuga. Ugiye kuvuza muri église canke mu mamanza atandukanye indirimbo yari yose urumva ushobora kuyivuza canke hari uvuga ati no sindabishobora peut-être iragoye canke ushobora kuyivuza? Ufite indirimbo zose bisaba turazikora ama repetition kenshi na kenshi iyo twagiye kuvuza mu evenement cyangwa mu mariage tuba twakoze ama repetition uvuga ngo iyo ntabanzi kuvuza barayifasha nkagenda ndayizi. Urashobora kutubwira utiririmbire indirimbo imwe mu zumaze kuvuza ukunda canke wakunze canke zakuryoheye kuruta izindi? Ni nyinshi cyane kubera je nkoresha indirimbo zitandukanye mu guhimbaza ariko sinzi kuvuga iyi wanje na compose canke yari yo yose. Oya yari yo yose yaba iwawe canke yabandi. Your love is never changed. You remain the same. Everlasting God, you reign. Alpha, Omega, beginning and the end. That is who you are. Oh God, your love is never changed. You remain the same. Everlasting God, you reign. Alpha,
this is who you are. Imera, 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 for all you done for me. Imera, Imera, enough for your grace. Where would I be? Merci beaucoup. Merci aussi. Icyatumye n'ukunda iyo nayo ikaba muzukunda wayikundishije niki? Bon, en fait, jewe ndakunda cyane urukundo rw'Imana. Mvuga ku bijyanye n'urukundo rw'Imana. Nta bon. Ni nyinshi nkunda. Iyo nuko ari yari hafi, sino ni nyinshi cyane nkunda. Mbe watubwiye ugiye gusohora indirimbo yawe vuba mbe niyo nye nimwe canke urafise umugambi wo kuzobandanya ugumuduha sero kubihe kubitegura? Mfise indirimbo nyinshi zitandukanye. Iyo nibaza ko azoba ari intango nzoba ntanguye nzoca mbandaniriza ko ibikorwa. Vyiza cyane bakunzi muriko muravyumva ko hagiye kuza ibikorwa vyiza cyane kandi byinshi kandi biryoshe. Mbe nikiye wosaba abantu bariko baradukurikirana ba bakunzi ba Ecobass TV, abakunzi bawe n'abandi bose bariko baratwumviriza muri kano kanya? Kintu nosaba abantu bariko baradukurikirana nuko bodushigikira kubera ko ni ibintu bitoroshe bisaba uburyo bwinshi cyane kandi birasaba no kugira abantu. Rero abantu bariko baradukurikirana barashobora kudufasha mu buryo bumwe canke buriya mu kudukurikirana ibikorwa byacu canke no mu kudusupporting mu bijanye n'amafaranga. Donc uwo gufasha none yo kuronka gute yo gutora gute nka Divine? Nababwiye ndafise page nkoresha ya Facebook, nibaza ko Facebook ikoresha abantu benshi. Hariko nimero yanje nkoresha kuri telefone, ushobora kwandika Ninziza Divine officiel hama ukaca ubona ahantu ushaka kuntora byoroshe. Bite cyane ndashaka ugira akajambo ubwiye abakunzi bawe, ugiye n'akajambo ubwiye abakunzi ba Ecobass TV. Abakunzi ba Ecobass TV ndabashimiye cyane, sinzi ko ari gusezera canke iki. Bashobora kubabwira ufise icucu so wumva wo babarira. Si kubasezerana. Okay. Abakunzi ba Ecobass TV nabatumira cyane gukomeza mukurikirana ibiganiro bigenda bikurikirana bica kuri no television. Mugira na subscribe, j'aime like na share. Abakunzi bawe gira icyo babwiye nabo? Abakunzi banje nabo mushishikare kunterera ivyumviro cyane ivyumviro nivyo bikuru. Kunterera ivyumviro no kunkurikirana cyane n'uburyo ababishoboye kunterera mu buryo bugaragara nk'amafaranga nabone ni nta kindi numva no basaba n'amasengesho. Byiza cyane. Mbe umuntu kwandikira mwishyura ko hari abantu bacanga batakunda kwishyurana cyangwa usanga nimero batazi ntashobora kuyitaba. Mbe guhamagaye uzobitaba? Je ndabitaba iyo kiretse bihuranye nuko ntari ko ndakoresha telefone kubera umuntu abafise n'ibindi binakora ahubwo ngireho se imbabazi abantu babona ntari ko ndabishura ku matelefone kubera birashika cyane umuntu agatwagwa n'ibindi bikorwa kubera ibikorwa si gukoresha telefone gusa hari igihe umusanga yiriwe mu bindi bintu ntashobora kwishyura ama message ariko iyo tubonye akaryo ko gukoresha telefone turabishura. Sawa ndagushimiye cyane. Nanje ndabashimiye cyane kandi ndagushimiye kukuntu watwitabiriye ukemera kuza kuganira nacu ukafata kano kanya turiko turaganira ubwira n'abakunzi bacu n'abagunzi bawe ibikorwa byawe. Ndabashimiye cyane ko mwanyumviriye ko namwe mukashima ko tuganira kugira ngo dushobe kuganira ku kijanye n'ino ngabire yanje. Ndasaba wundi munsi tumiye uze utwitabe. Nukuri nzobitaba muri abantu beza mwakirana neza nzobitaba. Urakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Basezera abakunzi bacu rero. Ndabasezeye cyane bariko baradukurikirana n'abariko baradukurikirana bari mu mihinga itandukanye n'abari kuri kamera n'abandi batandukanye ndabasezeye cyane ndanabashimira mwakoze kudutega amatwi no kuturaba mwarahezagiwe cyane ndabakunda. Bakunzi murakoze cyane ntimwibagire subscribe, like, share na comments. Gumana natwe.